Dongenda bahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri ndondesha kure yacu ari nayo yanyu mubasha kuronkaho amakuru ajya atandukanye abariko aravugwa hirya no hino mu isi cyane cyane mu makuru abariko aravugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ni Burundi News TV ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka nkwibutse gukanda handitse sabone kugira ngo ucaronka ibiganiro byacu biba biriko biragenda bivugwa gatanu kuri gatanu, ubashe kuzajya ubana natwe mwido nido ry'amakuru ariko aravugwa cyane guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye no ku mugabane w'Uburaya mw'isi hose muri rusange. Reka duhere ku ngingo nkuru turaza guhera ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho General Neva bivugwa yuko yoba atanguye gutekereza kuba yakwakira zimwe mu mpunzi z'abarundi cyane cyane n'abandi banyepolitike bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, nyuma yuko amaze iminsi yotswe igitutu yuko mu gihe atoba abikoze ashobora kuba yotanga imihoho cyangwa se agahindura guverinoma yiwe. Ibi ni bimwe mu byasabwe n'imigambwe igiye itandukanye itegamiye kuri leta n'indi itavuga rumwe na leta yiwe. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya impunzi cane z'abarundi zawungiye mu gihugu cya Tanzania nyuma yuko zimaze iminsi zibaho nabi, izindi zikaba zikomeje kugenda zipfa umusi ku munsi cyangwa se umusubirizo. Hari inama yakozwe hagati ya HCR ndetse n'ubuyobozi bw'u Burundi ndetse n'ubuyobozi bwa Tanzania, maze baza gusaba yuko izo mpunzi izoshobora zotahuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bakomeje gusaba izi mpunzi rero gutahuka mu gihe ubuzima ngaha mu gihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda bugorana cyane, aho nk'abakoresha ibicanwa by'amakara bavuga yuko kugeza none umufuka w'amakara wigondega umugabo hagasiba undi, mu gihe abandi bahisemo kureka ibicanwa bigendanye n'amakara. Kugeza none rero ubundi buzima bugiye butandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nabwo burasa n'ubugoye cyane, guhera ku kibazo cy'umutekano, ikibazo cy'ibura ry'amazi n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo ibifungurwa byose biri ku biciro bihanitse, ibikomeje kugenda bituma abanyagihugu bose binubira nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko atagoranye yotanga imihoho hanyuma akaba hojyaho abandi bategetsi bashoboye kuba bokura bukangaratete iki gihugu cy'u Burundi aho gikomeze kugenda kigera none. Ikibazo gikomeye cyane rero gikomeje kuba ingabo z'abarundi zikomeje gupfira ngaha muri Kongo, kugeza n'ubwo abategetsi bagiye batandukanye bakomeje kwisabira Evariste Ndayishimiye yuko yakora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yokemura kino kibazo. Cyane abaturage ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko bakomeje kubangamirwa n'uburyo abana babo bakomeje kurungikwa muri Kongo ariko ntibongeye kuzobaca iryera bagaruka, dore ko abenshi bogiye bapfira muri izi ngwano, ndetse uyu munsi akaba haje no kuba urugamba rukomeye cyane. Ubwo ni nako turaza kwinjira mu buraruko n'ubuseruko bw'icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho turaza kugaruka ku migwano y'uno munsi yaje kugenda iba, yaje no guhitana ubuzima bw'abatari bake cyane mu basanzwe bagwana ku ruhande rwa leta ya RDC, ndetse biza no kurangira umuhari M23 wongeye kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko byamaje kugenda byemezwa. I Rwanda mu gihugu cya Angola, nk'uko nasize mbibabwiye mu kiganiro cyaheze, hari amakuru ari kuvugwa yuko abajejwe inzego z'iperereza, ubwo n'abajejwe inzego zitohoza ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo bahuriye muri ico gihugu mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba borebera hamwe byinshi bishobora kuba bizobafasha mu kuba babasha kurebera hamwe uburyo bakwifashisha mu kugerageza gucubya ndetse no kugerageza kurebera hamwe uburyo ibibazo bigendanye n'umutekano byokemuka ngaha mu karere k'ibiyaga bigari, cyane mu gihugu cya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bizamba ndetse bifata indi ntera muri rusange. Ni bigaragaye rero mu gihe bwana Tshisekedi akubutse bose mu gihugu cy'Ububirigi, ndetse aza no kugenda avuga yuko adashobora kuzoganira n'umuhari M23, nyamara uyu muhari nawo ukavuga yuko mu gihe Tshisekedi atari yemeza kuganira nawo, ngo nawo nta mahoro ushaka kuzotanga, uzakomeza gukaza ingwano nk'uko biko bigaragara.
ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu kuri aya masaha, reka nkwifurije ibihe byiza cyane, nizere ko uri amahoro, kugira ngo nyamuneka niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu bikore nona, kugira ngo usharonke ibiganiro byacu. Turi kuwa kane ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024, turi mu gitondo ca kare. Wungurikiye nga mu gihugu cy'u Burundi, ndakwifuriza kumererwa neza. Abadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, mu ntara zigiye zitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, ku bihugu byano ku mugabane wa Afurika by'ibituranyi, ndabahereza ikaze mu biganiro byacu. Ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, ndabahaye ikaze mw'idonido ry'amakuru ariko agezweho, aho tugiye gutanga umucyo ku makuru yose n'abagenda banyuriramo mu ngingo nkuru. Ndabahaye ikaze mwese, nkwibutse nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri iyi mbonesha kure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV, kananditse sabone upyonde hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera, ugakandeho kugira ngo ucaronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Nga mu gihugu cy'u Burundi rero hatanguwe gahunda ivuga yuko impunzi zigomba gutahuka bizanze bikunze, cyane cyane impunzi z'abarundi zari ziherereye mu gihugu cya Tanzania. Izi ni zimwe mu mpunzi zakunze kugenda zigaragaza ibibazo bigiye bitandukanye, zivuga yuko ahangaha zibayeho nabi ndetse zicwa umusubirizo, ndetse nyuma yo kwicwa ntihagire n'umuntu ushobora kuba wayozihereza ubutabera. Ariko kandi mu minsi iheze leta ya Tanzania yavuze yuko nayo ishaka yuko aba barundi bagomba gutaha byanze bikunze, ariko aba barundi bavuga yuko nabo badashobora kuba bota muri iki gihugu mu gihe hakiriyo ubuyobozi nk'ubu ngubu. Evariste Ndayishimiye rero ashinjwa kuba akomeje kugenda agerageza kwikiza batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, ndetse akaba akomeje kugenda nawe ubwe agaragaza neza yuko adashobora na rimwe kuzumvikana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Imigambwe igiye itandukanye rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi iraheruka kuvuga yuko uyu mugabo byanze bikunze agomba kuba yotanga imihoho kugira ngo igihugu kiba cyogenda neza, cyangwa se akavugurura cyangwa se agasenya guverinoma yiwe bafatanyije kurongora iki gihugu cy'u Burundi, akaba yashyiramo abandi bayobozi bashoboye ndetse bagomba no gutanga umusaruro ufatika mu gihugu ndetse n'abanyagihugu, ndetse akongeramo n'abatavuga n'umutegetsi bwiwe. Ibi ngibi ariko uyu mutegetsi yarabigaramye. Gusa hari ibibazo bikomeje kugenda bimukoza hasi hejuru, indwara ikaza kumuzengereza mu buryo bukomeye cyane. Bamwe mu bayobozi bafashe icyemezo cyo kumujana mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoja kwivuza, ariko kandi ajyanwa mu bitaro bya Kira nk'uko byaje kugenda biranatangazwa ku mbuga zigiye zitandukanye. Nyuma yako rero nibwo yaje kujanwa ngaho mu gihugu cy'u Burusiya, abifashijwemo n'abandi bategetsi bakomeye ngaho mu gihugu cy'u Burundi nk'uko biriko biranavugwa, ndetse kushika none bikaba byaranabaye nyiricubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye ntago yarahari, yaragiye mu ruzinduko rw'iminsi ishika kuri 3 yagiriye mu gihugu cya Zambia. Generali Arangiyome Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi, ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa polisi, wari ufunzwe ashinzwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi. Ndayishimiye Evariste ashobora kuba yaramaze kuba yotoroka bigahabwa ikindi kito cyangwa se iyindi nyuto. Gusa amakuru ariko aranavugwa na benshi nuko ubuzima bwa Generali Arangiyome Bunyoni bwaba butameze neza, mu gihe hari n'abandi bavuga yuko ashobora kuba yabigize urwitwazo agatoroka mu mpera muri uku kwezi turimo nk'uko biriko bivugwa. Uyu mugabo rero bivugwa yuko yoba agwaye indwara ya diabete, bivuga yuko amagara yiwe atameze neza cyane. Uyu General Bunyoni rero aho ari minisitiri w'intebe w'u Burundi n'umukuru wa polisi, wari ufunzwe ashinzwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yaraturutse Ingereza nk'uko biriko bivugwa, akaba yaramaze kwigerera mu gihugu cy'u Burusiya nk'uko byamaze gutangazwa. Gusa amakuru ariko aravugwa na benshi cyane nuko ubuzima bwe bwaba butameze neza cyane, mu gihe hari n'abandi bavuga yuko ashobora kuba yarabigize urundi rwitwazo, nyuma yuko yasohotse mu ibohero ryiwe akajyanwa mu bitaro bya Kira, ndetse kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho n'abaganga, nyuma yuko iyi ndwara ya diabete yari imaze kugenda imurenga, ariko bikaza kurangira asohowe muri iri bohero.
mu mpera za Mata umwaka wa 2023 n'umwaka uheze nibwo hamenyekanye amakuru yuko Generali Aren Yong Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe n'umukuru wa polisi yatawe muri yombi n'inzego z'iperereza akurikiranyweho ibyaha bigera ku 9. Ku wa mbere hari ku itariki 7 Ugushyingo umwaka wa 2023 nibwo urukiko rw'ikirenga mu Burundi rwaburanishije uyu Generali Bunyoni mu kwiregura avuga yuko ibyo ashinjwa byaturutse ku nzego z'iperereza ryinjiye mu mabanga ye binyuze mu bikoresho by'itumatumanaho. N'urubanza rwabereye muri gereza nkuru ya Gitega ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu byaha 9 General Bunyoni rero aregwa yiregura kuri 3 birimo gushaka kwica umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambi wo gushaka kumutembagaza ku butegetsi bwatowe n'abaturage. Muri Nzeri umwaka wa 2023 ubwo yajanwaga mu rukiko yongeye kwibutswa ibyaha aregwa, ariko we asaba yuko yorekurwa by'agateganyo kubera yuko arwaye diabete. Yavuze yuko uburyo yivuzamo atari hamwe bitamufasha koroherwa, bikaba bimubangamiye ndetse akaba bikomeje no kugenda biratuma ubuzima bwiwe bugenda nabi. Amakuru avuga yuko yavuye muri gereza avuga yuko agiye kwivuriza mu bitaro bya Kira mu mujyi wa Bujumbura. Agezeyo abona gutoroka igihugu nk'uko byamaze kugenda byemezwa, kandi biranavugwa yuko yoba yaratorokeye mu gihugu cy'Uburusiya. Abandi nabo bakavuga yuko atatorotse yagiye kwivuza, ariko abantu bakaba bakomeje kugenda bibaza uburyo yopfa gusohoka igihugu akagera iyo hose ataruhushya afise, cyangwa se inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo babashe kuba babyemeza. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda yizegwa nuko uyu mugabo yaba atakibarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nanone amagara yiwe akaba atameze neza nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'abantu basanzwe bazi ubuzima bwiwe n'abandi basanzwe bafise amakuru 100% y'ubuzima bwiwe, dore ko bavuga yuko iyi ndwara ya diabete ikomeje kugenda imuzengereza ku buryo bukomeye cyane. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo usanzwe arongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amaze imisi ku mugabane w'Uburaya ahangaha mu gihugu c'Ububirigi, aho yari amaze imisi ari kwitabwaho n'abaganga bagiye batandukanye. Uyu mugabo nawe wamaze kugenda afatwa n'indwara z'amayobera, aho iyo agiye kwivuza amara hafi ibyumweru bitari munsi ya 2. Bivugwa yuko yoba yaramaze kugwara indwara zikomeye cyane zifata imyanya myibarukiro cyangwa se imyanya y'ibanga, ariko kandi abandi bakavuga yuko yoba agwaye umutima. Ntago haramenyekana neza icyo yaba agwaye, gusa bivuga yuko afite indwara yamaze kugwara itameze neza, ishobora no kuzamuhitana umunsi umwe nyuma yuko agenda akamarayo igihe kirekire, by'umwihariko ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere. Bwana Tshisekedi rero yaramaze imisi ari muri ibyo bitaro byangaha muri ico gihugu, nyuma yo koroherwa akaba yaje gukorana ibiganiro n'itangazamakuru cyane cyane Top Congo FM, akaba yaje kugenda agira ikiganiro akora, akaza kugira byinshi atangaza n'ibyo ashinza mugenzi wiwe baherekanye ubutegetsi Joseph Kabila. Perezida Félix Antoine Tshisekedi urongoye iki gihugu ca Kongo yashinjije uwamubanjirije ku butegetsi Joseph Kabila kuba ari we wishe inyuma yo kwihuza kw'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC ndetse na M23 rirwanya ubutegetsi bwe mu burasirazuba bw'ico gihugu. Mu kiganiro cyihariye yahaye abamenyesha makuru babiri b'abanyekongo w'urubuga rw'amakuru Congo Independent n'ugitangazamakuru Top Congo, Tshisekedi yashinjije Joseph Kabila kuba ari we uri nyuma ya AFC yashingiwe muri Kenya umwaka uheze. Yavuze yuko Kabila yanze kwitabira amatora yo mu mwaka uheze ndetse ko ari nawe arimo gutegura inyeshamba za AFC mu gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Mu gusubiza umukuru w'ishyaka rya Joseph Kabila yabwiye BBC Gahuzamiryango ko ibi birego nta shingiro bifise, anavuga yuko bibabaje kubona umukuru w'igihugu ayobora igihugu nabi ariko akaba atabyemera.
Ferdinand Kambele yongereye yuko ibi bigaragaza neza ko Tshisekedi afise ubumenyi buke cyane ku kuntu ibintu bimeze mu rwego rw'umutekano mu buraruko bw'ico gihugu ca RDC. Ntaco AFC cyangwa se M23 yari yatangaza ku mugaragaro kuri ibi ngibi birego bisa naho ari bisha bwa Tshisekedi. Joseph Kabila yabaye umuyobozi wa RDC mu gihe c'imyaka ishika kuri 18 guhera mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza gushika mu mwaka wa 2019 yagejeje ku ruhererekanya ry'ubutegetsi rya mbere rikozwe mu mahoro muri ico gihugu nyuma y'amatora yanenzwe kubamo uburiganya bwinshi cane, ndetse byaje no kugenda bimenyekana yuko uyu mugabo yoba yaribiwe amajwi ku buryo bukomeye cyane nk'uko byaje gutangazwa n'uyu Colonel Nanga wahoze akuriye umuryango wari usanzwe gutegura iby'amatora ndetse no gutangaza abatsinze. Ubu nibwo bwa mbere rero ubutegetsi bwo muri RDC ubu nibwo bwa mbere umutegetsi wo muri RDC by'umwihariko ashinjije uwahoze ari perezida kugirana imikoranire n'inyeshyamba za AFC cyangwa se M23. Raporo iheruka y'inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU yavuze yuko u Rwanda na Uganda nk'ibihugu yabivuze nk'ibihugu bifasha uwo muhari. Uganda yahakanye ibirego byo muri iyo raporo ya ONU inashinja u Rwanda kongera abasirikare bashika ku bihumbi 4 muri RDC barwana ku ruhande rw'izo nyeshyamba bangana gutyo, ahubwo yavuze yuko basigaye banaruta abarwanyi b'uwo mutwe. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, iyi raporo yavugaga yuko muri Mata uyu mwaka hagati y'abasirikare bashika ku bihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 4 bo muri RDF aribo boba barurungitswe mu gihugu canga muri Kongo. Mu gutsubiza u Rwanda ntirwahakanye ico cirego ndetse rwabwiye BBC yuko leta ya RDC nta bushake bwa politike ifise bwo gukemura amakuba yo mu buraruko bukize mu mabuye y'agaciro bumaze imyaka ibarirwa muri za mirongo buri mu mvururu. AFC Alliance Fleuve Congo yatangurijwe i Nairobi muri Kenya mu Kuboza ku mwaka uheze. Ni ihuriro rya politike n'imitwe yitwaje ibigwanisho bagenzura igice kinini cyane cy'intara ya Kivu ya ruguru. AFC iyowe na Colonel Nanga woze ari umukuru w'akanama k'amatora ka RDC ndetse irimo n'inyeshamba za M23. Mu gihe cavura rero gishize, Amerika na Angola byagejeje ku gahenge hagati y'ingabo za RDC n'iryo huriro ry'inyeshyamba mu biganiro uruhande rwa RDC rwagiranye n'abategetsi b'u Rwanda mu murwa mukuru i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ariko imirwano ya hato nato yagiye itangazwa ku mirongo y'urugamba ndetse inyeshyamba zafashe utundi duce two muri Kivu ya ruguru. Tshisekedi yongeye kuvuga yuko nta biganiro azagirana na M23, ati mu ntega amatwi neza nta na rimwe nta na busa igihe cose nzaba ndi perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, imbere yanje hazaba hari intumwa za M23 cyangwa AFC ngo tugirane ibiganiro, nta na rimwe bizobaho. Ico navuze nuko nshaka kuvugana n'u Rwanda, si ukugirana ibiganiro. Kuvugana n'u Rwanda kugira ngo mbaze Bwana Kagame icyo ashaka ku baturage banje ngaha muri Kongo. Yongeyeho ati aha hakize mu mabuye y'agaciro, ubutegetsi bwa Kigali burashaka kuhagira ahabo, kandi kuri ibyo kuvuga ko bitazabaho na rimwe ntacyo kugiraho ibiganiro ni iwacu. Icyo bagomba gukora ni ikintu kimwe gusa, ni uguhambira imizigo yabo bakagenda bagasubira iwabo iyo boturutse. Kandi niba nshaka kuvugana n'u Rwanda ni kubw'iyo mpamvu kubabaza ngo mufise icyo kibazo kugira ngo muduhe umutuzo, atari ukugira ikintu mbaha ahubwo kugira ngo baduhe umutuzo wacu.
leta y'u Rwanda yihakana kwiba ibigendanye no kwiba amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere wanga muri Kongo, ivuga yuko ku butaka bw'u Rwanda hariho amabuye y'agaciro ku bwinshi nka Gatsegereti, Kolta, Wolfram ndetse na zahabu. Yemwe binavyanavuzwe yuko aya mabuye y'u Rwanda ngo yoba afise n'agaciro gakomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga kurenza aya ngaha muri Kongo. Oni ivuga yuko intambara n'urugomo mu buraruko bwa RDC byatumye abantu bashika ku mamiliyoni 7 bata ingo zabo barahunga, ubu ngubu bakaba bakeneye imfashanyo zikomeye cyane. Muri ico kiganiro cyo kwa kabiri mu Bubiligi, Tshisekedi umaze imisi mu murwa mukuru Bruxelles, aho yari yaragiye kwivuriza ubugwayi bwo mu rutirigongo buzwi nka hernie discale, yavuze yuko ubu ngubu ameze neza kandi ko yiteguye gusubira mu gihugu vuba cyane. Yavuze yuko yavuze yuko mbere yari yatumiye umuganga wihariyewe ngo aje kumuvurira i Kinshasa, ariko ngo nubwo yashimye ibikoresho byo ku bitaro byo mu gihugu, yamusabye kumusanga mu Bubiligi kugira ngo yizere neza imigendekere y'ubwo buvuzi bwo yamuhaga. Tshisekedi uri mu kwezi kwa 8 kuri manda ya kabiri y'imyaka 5 yakomeje kugenda ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe uyu muhari M23 ukomeje kugenda umuruca imbaraga, ukomeje no kugenda umufatana ibice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru ariko aravugwa. Twongere gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe andi makuru ariko aravugwa hirya no hino mu isi. Ndabashimiye mukomeze guhaha